tuvuge gatonya kuri Sauda. Sauda hari iminsi ibaye myinshi numva ugongosho udusaku Koreshumwanya na Sauda bariko bararonderana. Koreshumwanya hawa amafaranga na Akesi kugira ngo aje kuvuga nabi Sauda. Sauda mwitukunuka amatutsi ubumaraya ibiki n'ibiki. Ari navyo byatumye Sauda ashavura gushika hagera kuri etape gushaka kuja kugutaburiza amakonvocation. Bimeze gute? Ivan Chimamanda jenda mwatatse ninde yampereje amafaranga? Yaguhereje amafaranga. Ninde yampaye amafaranga natake Chimamanda? Ntawe. Akeza net jenda yatatse ninde yampereje bro? Jewe nakubwiye ko ntari umujournaliste. Jenda umunyarusaku man. Je mbonye ibintu biko biri pasa muri entertainment. Mfise uburenganzira bwo kugira ico ndabivuzeko. Nta muntu numwe ari afise capable yo kumbuza ngo ibintu ntubivugeko. Nta muntu numwe ari afise capable yo kumbuza ngo ibintu ntubivugeko. Nta muntu numwe ari afise capable yo kumbuza ngo ibintu ntubivugeko. Je na Fizo naramwubahuse. Ninde yampereje amafaranga? Ujya mudemu Sauda. Ujya mudemu Sauda. Nako atagize ngo ambuze kumuvuga. Ariko amenye yuko kugira tumuvuge nitwe twamwubatse. Sauda twara create showbiz yo kugira amenyekane muri no industry. None ico kintu yakirihiye ngahe. Ariko nubwo biruko wewe wavuga ati nta mpamvu yo guma ntuka yuko sindamutuka je mba ndiko ndavuga ukuri. Erega wiyatangwe kuba barega natangwe kumuvuga kuva kera. Ariko umunsi nshize hagaragara showbiz bakreye na Sami. Showbiz bakreye na Sami. Aho niho yaciye ashavura catangura kumbuza kwe kubwa mbere atambuza rero gutahura yuko kumuvuga turiko turariha ivyo twamwubakiye sigisabo nitegeko je sindoreka kandi Sauda yarababaye cyane gushikaho aje gutaburiza convocation kandi amatwa asomira ijya convocation warafukamye oya ntaje ujya mukobwa mani ntawe nofukamira bro je nofukamira Imana yande mubwa yes another day another blessing bakunzi bas about media mumeze gute ni MC Ivan mutima wa Burundi nkuko onayibabwiye yuko turi ku muvuduko w'ibikorwa kugira ngo uko biriko dusubire kubasubiza umunezero twari twarabimye amukiringo ocamezi abiri ndi kumwe na Koreshumwanya Mr Tugesho muramuzi cyane gose nta birenze byinshi chef nta birenze byinshi ndazi musanze muzi gose musanze muzi byinshi cyane kuri Koreshumwanya gitumye renda amahanga no munsi icambere na mbere twa tumanze igihe kinini tutabonana igira kabiri hari utuntu twinshi tugenda turipasa mwebwe mutagenda muramenya ariko line nashatse kugira ngo dushobore kuyaga nza kuvugana ku bintu bibiri byonyene icambere impamvu haza umwigeme yitwa Sauda ikigira kabiri naco tuza kuvugana ko ni kwiterambere giwe na cyane ubona neza yuko Koreshumwanya atakiri Koreshumwanya atakiri wa wundi ava kuri Gardino n'amaguru kugera mu gatungu kore ndakura mutsekore ewa ni boy Ivan fresh utadumukiye man apana uramenyereye etage wewe kandi parcelle ya etage kera twaragenda kuramutsa imiryango iba mu etage aya nta miryango tuzunguruka mu etage ukazunguruka ya nyene kandi uvuyeyo waba umenga umengo ya ngo nzontabice ego meze neza ari I'm good man ya boje ndaho guys meze neza kabisa Mr Tugesho umunyarusaku imisi myinshi sutwa cawa Mr Vuguta ngagakoro byume byumye dukore urumuvaye umukamiri ariko man felicitation kore umuntu ahora kwambika muri no misi imeze gute Team Satura fashion kumenga style sikirenga muri no misi je navuye muri Team Satura Team Satura yarubatse yaragize cooperative hari ababaye abastiliste nibo banyambika ariko uno munsi nije niyambitse niwe wiyambitse vraiment birabone nambitswe na Team Satura fashion usanga uberewe biraboneka biragaragara antuka nibo kwemera yuko nambara gusiti papa zirazimvye ari zirazimvye ariko mani kirato n'ikirato burya gufuka inzara reka n'ikindi kintu ya okore umede fresh ariko je ndaho kuba muri Team Satura kuri wewe bivuze iki Team Satura kwa Sadbi ya kuba muri Team Satura kuri wewe bivuze oya busi simbayo nabayeyo tu kandi sije nabaye mu ino industry yacu mu bisanzwe abantu bayigize benshi ibice nka 80% ni Team Satura ya haje ba mipro ba mipro ba juste gaye kwa Team Satura why not team Bantu boy Team Bantu boy mani bara zari mboregwa
bara abantu bantura umugi bashira umugi imbere ariko team satura bara abantu bakoresha rezo sociaux cyane niyo mpamvu vyagenze neza urumva icyo uhisemwo nico ukomeza uhisemwo akabare usanga ubare bwose wabumenye uhisemwo akazi usanga hano hose yabazwa akazi uhazi uhisemwo uburaya usanga umukobwa wese ubumuzi umukobwa wese aryoshe ubumuzi rero icyo uhisemwo nico kigukurikirana ya uwo guhakanya gato nya nk'amasogonda 30 ugereranye Big Fizzo hamwe na Sadbi uwo bagereranya gutekora man Sadbi ni mesha Sadbi no mumesha munji man jewe nta muririmbyi ndabona nka Sadbi kabisa hoya kabisa man Sadbi no mumesha sana kandi Sadbi je namukunze niyo mpamvu rutorinda kumbaza byinshi Sadbi man narakaze sana we ni wamwe ko waguze nuze ya hip hop kubera Sadbi na Sadbi satura mabafre hip hop naguze nagwa gasore mwayibonye soma namba ujya ni inspiration y'ugwaruka y'abapapa y'abamama y'abana ego kabisa Koreshumwanya abantu benshi barakunda kuvuga yuko uri mu bantu bazofungwa uri mu bantu babangamira abandi ariko bamwe dutahura ibintu tugaca dutahura yuko abo bantu bavuga ivyo babifitiye uburenganzira ko bataratahura industry entertainment entertainment muri rusange iva ukira iyo entertainment tayishoboye tashoboye kuitahura toka wende kwa nyoko hariya wende mu basiko hari gihe usanga abatabiriko barabitahura ariko kandi bagaruka bakakugira nabi cyangwa bakiyumvira oya je nta muntu yongira nabi Imana niyo yonyine ifite uburenganzira ya nibwo gutanga uruhusho wongira nabi wogerageza kungira nabi jewe ahura n'Imana mani Imana yandemye urumva rero jewe niyo mpamvu je nagira ubwoba n'umuntu niyo mpamvu je kenshi usanga nubahutse n'umuntu akanyiyama ariko je nkamwubahuka kumbwira ati mimi nikoresha umwanya arabonye warubahutse Kadora Veya twaranahuye kuba mede baba ko barafungwa nani ibaze mani umuntu nk'ugiye akinye muri intore Kadora Veya kwa muri BM bacu mu postinga ngo uyu mukobwa ni maraya nashatse kumupromotinga kumupostinga hari abantu bamumenye kwera post nakoze bijya rudashoye kubitahura mani yuko umuntu promotion iza muri kote iyo ari yo yose positive na negative toka wende Kadora Veya hari abamubwiye ati yagupromotinze je nakumenye kubera post yakoresha umwana urumva rero nabamubwiye ngo urabona babaje cyane yuko umuposting karida na management iwe birabababaza nuko atamenyereye man entertainment birangira ugiye gusaba ikigongo no nta kigongo nigeze nsaba kuko twari ahubwo Amede niwe yansabye ikigongo nasabye ikigongo ahubwo Amede yagusabye ikigongo Amede yaransabye ikigongo arambwira ati cyangwa wewe wagiye gusaba ikigongo oya yerega Amede manabizi yuko babigize birebire usanga bibagarutseko none ni gute turi muri entertainment jewe nzanira ibi bintu vy'ama blague man turi muri entertainment vya entertainment ni entertainment ubu ibi bintu vyacu namandabwiye ati nta butungane dukene muri ibintu vyacu urumva ariko tugiye mu vy'ubutungane sawa ariko turi muri ibi vyacu ngo iva ngo yavumbuye naka iva ngo yapostinze naka bro butungane tubukeneye muri ibi bintu ego tubukeneye urumva muri mpamvu Amede yaranarambwira ati nivyuza kumva ngo vyagombye kuba nukuri utubabarire ntubifate ko ari se urumva rero dushima Imana rero yuko hariho abantu bamwe batanguye gutahura agaciro ka bino bintu dukora mani ibintu byacu batega kubitahura sigisaba ni itegeko kubitahura ko nitwe byo bitubeshejeho je no musanze ndashaka kugupostinga ukandiha amafaranga ari ugasanga je hari ico binyinjirije urubuga rwanje ari ico vyongereje kandi wandisha amafaranga urumva ni magiriranire urashobora gukoresha ikiganiro umuntu atazwi usanga uyo muntu aradugije tifu kandi atazwi aho nyene nawe ugasanga uramenyekanishije urumva murasangiye peut-être uburyo Koreshumwanya akoramo ibintu vyiwe bishobora kuba biriko biragora abantu kubitahura ari naco gituma haba ama reaction menshi aho ndavuga nka post nabonye inyuma yo gusohora ka affiche ya Ines Khage na Loliro yuko afise performance igitega mu ntara ya Gitega y'igihumbi n'ibihumbi 1000 francs mugaca mwambara ubusa na famba mugaca oye foto yari hari bijya bintu je na famba twabikoze haraciye igihe twambaye ubusa twakuye imipira yo hejuru ko dusanze twizi ko turi ababoga oya tuzi yuko turi dufise imbaga nke dufise nyene tudafise ama poitrine dufise imida
urumva turi bato bato rero turabizi ko ari content dukuye agapira muca mugira commentaire ati tubavuga ko bashira hejuru ivyo rero nivyo tuba dukeneye rero twari twanditse kuri rujya rubaho no kwa Banderas nuko kwa Banderas twanditse ati turiyamirije ubutinganyi rero bijya turabifuta tugashira ko ivyo dushatse hirya ni montage famba yagize acarandika ko bijya bintu arabimadikako iko twamirije igisho y'igihumbi ya legend bijya bintu birababaje mane birashije rero akazoboneka muri iyo shongo hadoca habi oya ntaco tuzomugira gusa ni mani twe ni changamoto bro ntaco tuzomugira nta na kimwe twomugira ariko kandi banatahure yuko ari n'inzira ya promotion yo kumenyesha yego cya giteramo rero na Ines giteramo ariko hari abantu benshi bakomansa ibindi bintu baragutuka abandi baramutuka baragira gute nivyo reka tubivuge Lolilo ntiyarakwiriye gukora concert y'amafaranga ibihumbi 2000 VIP ibihumbi 2000 kwinjira droit d'entrée musanzo ni igihumbi ko Lolilo tumuzi numwe mu ba legend nubwo muri kino gihe umupfumu wiwe yarapfuye ariko vraiment bijya bintu byari bikwiriye ariko ari abantu batatahuye peut-être post mwako biri no muri bimwe na butatu ko biri kose dukwiye kuza turabiyaga ko cyane kugira ngo abantu bagende baratahura bukebuke ni promotion uraponda ariko uri kura promoting unaponda lakini kunaongelea mtu burya ukwanka mani ntana kuvuga mu izina nanagucisha ku rubuga rwiwe abafite ibintu byinshi byo guposta mani nkaje mbafite ibintu naherewe n'amafaranga ariko nkabanza nkavyihoza nka postinga wewe ngo ndiko ndagutuka bro mba ndaguhaye agaciro gakomeye cyane ahubwo ukiye kucuza umpemba ti wakoze no kumvuga tuvuge rero yuko muri wewe tunakurotira kuri kano gasije kuri wewe wiyakira gute parce que ndazi yuko urumwe mu bantu bakunda kugwa mu bisanga koresha umwanya yantutse futi yo posti aro n'umuntu nabonye namba yareheje umugore wawe namba byagenze gucura posti yego jureheje umugore wanje buri ku chattinga na je oya ama message ariko aza sotera ibintu byo kuresha muramvugana nawe bicabiza kenshi nije tweko turavugana sine nkorere mbonye hari ibintu nyene biri sempre ndabireka mukabandanya muyaga ariko mbonye umengura afite agatima ko abahungu mani turazinanye umuhungu yuri kurayaga n'umukobwa ko ni umukobwa ari karakuyugurukira ko ukuntu ucu wijajara ucubona yuko umukobwa umenga aroroshe kuko abahungu umukobwa bazi ko agoye nubagarako umukobwa biyugurukiyeko acabona yuko yona mujya ari simple ko abamaze kujya batari bake kandi abazi inzira yabazanyemo rero je umugore wanje nta muhunga arigera mujya nta n'umuhunga azomujya kiretse ntari kuri ino si y'Imana uri se ndisi uzoca umwica reka nufata bro mu mpimba noba ndodoye noca nja mu mpimba ati je nishe umuntu reka nze kwirira ibiharage n'abavandimwe ngaha kuko ni benshi bari mu mpimba ariko umuntu nzokwica nzomwica kwera utabagura babandi oya je narabihevye kera narabikora umugore w'umuntu ukamutabura nyene oya nta mugore w'umuntu ni je man mugore w'umuntu ndamwubaha pete man ari ubudemu man bwiyandarika kubona takaje no kajomba kabisa urabona ariko yo ni muhemu mbi yo ni muhemu mbi mu bisanzwe umukobwa uko ari kose umukobwa dukwiye kubaho nka Joseph gutsinda man ico kigeragezo ko umukobwa arashobora kugerageza ashobora kumva ivyo uri kuravuga kaza kugerageza kaza yambaye akamini akagukora ku bwanwa akubwira ati dusohoke numva shaka gusohoka ngo numvitiro baza umukobwa aje akubwiye ngo numvitiro na ya marasa yambaye akamini ibaze kondomiraho uvuga ati shantu ngenda kuko hari ibintu bakobwa batubatsemwe abahungu aje ntumujye acagenda arakubwira acakugaya ngo ujya nimbwa ngo numujinga ngo ujya ntakomeye natwe rero twashe dufata ati uje bizofuma vyanka ariko nakweretse yuko narinda bikene urumva ivyo iyo ni muhemu mbi mu bisanzwe emera basaze uje kugusuzugura ariko ubu ufise uwawe wemeza avuga ati je umugabo wanje kwe numumesha safi sana koresha umatu yuko turasozera n'ikiganiro parce que amapera tubanye menshi kandi burakeye tubwiye gatonya kuri Sauda parce que hari iminsi ibaye myinshi numva ugongosho udusaku koresha umwanya na Sauda bariko bararonderana koresha umwanya hawa amafaranga nakese kugira ngo aje kuvuga nabi Sauda Sauda mwitukunukunuka amatutsi ubumaraya ibiki n'ibiki ari navyo
Ndatumye Sauda shavura gushika agera kuri etape gushaka kuja kugutaburiza amakonvocation bimeze gute Ivan Chimamanda je ndamwatatse ninde yampereje amafaranga yaguhereje amafaranga ninde yampaye amafaranga natake Chimamanda ntawe akeza net je ndayatatse ninde yampereje bro jewe nakubwiye ko ntari umujournaliste je ndi umunyarusaku man je mbonye ibintu biko biri pasa muri entertainment mfise uburenganzira bwo kugira ico ndabivuzeko nta muntu numwe ari afise capable yo kumbuza ngo ibintu ntubivugeko je nafizo naramwubahuse ninde yampereje amafaranga mani nk'umuntu yoza ambwira ngo akese yampa amafaranga kugira mvuge kajya gakobwa mani juyo muntu twoca tunabifa kajya gakobwa bro nagakobwa man umukobwa mani numwe kuri no si imana umukobwa ni mama wanje ariko Sauda nagakobwa bro mama wanje n'umugore wanje ibyo biri mu bintu bishabuda Sauda rega bikamubabaza rega si wowe nyene mbambwiye kumwita gakobwa bro jivyo ndabivuga ndiko ndazibira nundi mukobwa ari karanyumva amenye ko ntazogira umutima wo kumuresha ntazomuresha ko naramututse mani je mba ndiko ndazibira je ndagutuka kugira umbone nabi ariko umbone nabi muri ibi ariko ivyo duhuriye ko tubandanye ubuzima bwa social media murabuzi je urakurikirana ivyo nkora ariko nuhereza agaciro ivyo ndiko ndakubwira urumva jewe ujya mudemu Sauda ntako atagize ngo ambuze kumuvuga ariko amenye yuko kugira tumuvuge nitwe twamwubatse Sauda twarakreye showbiz yo kugira amenyekane muri no industry none ico kintu yakirihiye ngahe ariko nubwo biruko wewe wavuga ati nta mpamvu yo guma ntuka yuko sindamutuka je mba ndiko ndavuga ukuri erega wiyatangwe kuba barega natangwe kumuvuga kuva kera ariko umunsi nshize ahagaragara showbiz bakreye na Sami showbiz bakreye na Sami aho niho yaciye ashavura catangura kumbuza kwego ubwa mbere atambuza none je bantu ndabamenyesheje ati Sami na Sauda yabaye yahe none ya indi bagira ngo gatongo karamuresha ngo impeta ngo proposal ngwe igari showbiz none sinashize erega narapostinze audio yarungikiye umugore wanje ngo mamagi ngo sorry mugore wanje yamusavye ikiganiro ni nkubu iva wewe urabizi vya entertainment baracari mu mabezi ukoze umviriza ukoze agatwiko kagafata urumva none aya ni ma TV ntaca ashaka yonkeko erega niko tubaye none we uyimanye nubu ushavuje umuntu yego nkubu je dufate wakoze agahiti dufate wakoze yarabimye kuri yo content yimye umugore wanje ntiyimye je uko jewe junyimye content ndayiremera urumva sentire nziza so ya oya ni nziza urumva iva wewe nkubu ukoze sinema ikabahiti dufate basi Sami ba Mede ba Fani bakoze amafilm akabahiti aba media aca barondera bakoresha ibigani ugasanga amatitre ni za sinema bakoze urumva ni na Bantu ze Sadbi yavuze oya Sadbi sinzi ukungene yabivuze ngo ubonye nakayazimye na yavuze gute pax na ma periode uno munsi ushobora kuba uri hejuru ejo gatuza higeje ugasubira ukivyukiranya urumva none ninda atazi ivyo bafsami bakoze muri za bukeneza za Kanyana uno munsi niko bimeze urumva none Sami yarazima oya sukuzima arashobora kugabanya akariro kakagabanuka ugasanga filme yahora postinga dika par un jour ugasanga ari karagwana na 4K 3K n'abayazimye ahubwo hari ibindi bintu biba biriko biravuguta gusuma na periode rero Sauda twe twaramwubatse twamuzanye muri waka kuri base yo base rero nta na 10 yayirihiye rero gutahura yuko kumuvuga turiko turariha ivyo twamwubakiye sigisabo nitegeko je sinzoreka kandi Sauda yarababaye cyane gushikaho aje gutaburiza convocation kandi amatwa asomira oya convocation warafukamye oya ntaje ujya mukobwa mani ntawe nofukamira bro je nofukamira Imana yande mubwa ngo wahakuwe na Landry hamwe na nuze na Simbizi ngo oya wanashima mani narandi nibaze bareka kwisuzuguza bro hari amapera mwamwe batakwikuza baritaba uko apeli ya Sauda Landry bakwiriye kwitaba n'umuntu harika gutelefona ari kararira none ico ni kiyagonya baki nikiriyo cenza abantu bakeneye ku Sauda niwe ya telefone Landry arira mani uyo mudemu Sauda umunsi nabikubwiye ubwa mbere ati ijya mbere naramuvuga ntaco
yavuga yaguma yihoreye agatwenga ati akaca naryoherwa akaza kurama commentaire urumva agaryoherwa agafashira no kuri stat cyo gano namuvuze ariko umunsi nshize yuko yakoze base bro yaciye ashavura je rero ca ndabibona ndabizi ko je ndi njyajya urumva ca ndabibona ati okay ariko yari kucandondera kambwiye ati Koreshumwanya mani je ndi grand frère we muri uno mwuga kandi nzokoma ndi grand frère wiwe bro urubuga rwanje Koreshumwanya media rufise aba followers benshi gusumvya ugwiwe page yanje ya Facebook rufise aba followers benshi gusumvya abiwe ivyo ni ibintu vy'imbuga mu buzima busanzweho ntitworinda kubivuga urumva wabi wabo je mfise umugore mani ntunze ufise abana ufise na parcelle ufise ni moto we abi wabo ufise ni moto mama wiwe ahishije bagwanira kusahani na batoyi biwe ufise ni moto ufise déplacement urumva bro jewe ivyo bintu rero sico ivyo sico ndabikorera ico ndabikorera ni iki iva ico ndabikorera ni iki ni entertainment wakoze ikiganiro je ndafise uburenganzira bwo gufata kiganiro nkakikorera ko analyse umuririmbyi yakoze umuziki ndafise kukorera reaction nkisunga ijya titi ijya ndirimbo nibisigura yuko ijya ndirimbo aba ariyo buzima bwanje no urumva hari ama TV kushika kuri no saha tumaze kubona ibintu biyagira uramaze kubona Juste Gael ibiganiro vyinshi akora usanga ari ba Kigingi ba Mutima aramaze kubona content Mutima na Kigingi barampa views urumva mani araguhomora kandi nahagarika urumva hariya kuri Silent Vibe uramaze kubona ibyo biganiro vyo kwigisha ibintu vy'ingo ngo abagore ingene bagira amazi menshi yajya amadeba banaze kubona yuko ari content rero ino entertainment umaze kubona content tsindagira aba bantu b'inzigo b'imitima mibi badashaka ko tujya tubaho nibo wironkeye content baca bapfuha nivyo bica bizamwe vyo kurogana bro ngo yakoze ngo kintu ngo ni hari kararira ngo reka tubiroge urumva ngo ariko agira uko ngo reka tu reka inzigo kreye nimba je nabonye inzira ariko kore tagiye kure Sauda kukubuza kuguci ngo yarigeze avuga ati sinkeneye kuko loliro ko twamuhereye ko loliro uraza abantu amaze kubuza loliro nkuba rafite ishavu avuga ati abeti bakora ncafua ariko nta yandi mahitamwo bro avyakiruko ngo nubwo yo kwitwara bombwira ati sasa we none nibavuze kuri show uzokora nibongo ni kweli show izo kwinjire n'igihumbi nibongo ni kweli genda uryame na Sauda bomubwira ati none yavuze ku kiganiro wakoze none wakoze kandi wagikoze udakeneye kuba kuvuga toka bihebe bivemo none wewe ibiganiro bingaye yakoze kwa Kesi avuga izina ha Kesi urumva cyagica ba Pipiro ahajyari ikiganiro bafite igihe agiye kubifanira vine ya mariage yabo ntibifise views nyinshi none hagiye fana cyaza ngo futa ibintu yari kuryohe manurose content urayihomora kandi je Sauda nta bustar nsumvye ntazina nsumvye no ya abantu ahendwa n'aya makomantere ariko kandi Sauda gashavuka mu bandaniro ashobora kuzokubitwa nkuko yakubitishije bako oya mani je niyo nkubita mani je numwe no mukamenge bro mini ko voyou monsieur jewe urabajya basaza we yavuga ngo bokubita umuntu je bajya nibona nkubita wanashima basi tureke ivya magenge ko je ndafite abajamano babwira ati maze hari abantu bangiriye beef nukuri kw'Imana boca babigira birebire rero bavuga ati okay twerereka tutangure reka dusomborotse ico kintu mani twe twavukiye muri iki gisagara cya Bujumbura ubuhimbiri bwinshi twarabuciyemo mani turabuze Fizo umuvuze afisa abapete bo mu Kamenge bajya badansere bi aca gushohurira ko bakagutikura najewe ndafisa abapete twakuranye mu isite no bakomati she bakakumena inzuki zigaca bro bijyare yivugisha ngo zo gukubita ngo basaza we je no bibabwira je ndavyinyora kubera ntibe birebire no babwira abajama banje ati maze buterere fast food mpako bapite bane mango batanipigaga bacabironderera njo dupigane sasa canke nimba ruko barazoza mba mu gatunguru kasuko gatoyi barazoza bankubita barinda kugufanisha vu nk'ishuri muri makati wewe jewe Koreshumwanya sindota ndeka kuvuga Sauda bro ubimbagije nzobivuga ashavura areka none numbagije Sauda ndakwime content nimba arizo views bro none nkuberega ikiganiro ibiganiro nimba abantu babikora batabizi nibazi imitego abantu batega mu kiganiro bro
ikiganiro promera umuvumburo kirashobora kuba hit muri ijya kujya kuntu uri kuragenda ngo guys bimeze uko urumva kujya ugenda urabundabunda ico kintu kikaba ari cyo gituma ikiganiro kirabwa ama umushikire wa muntu kujya yuguruye umuryango bikaba bituma ari cyo kiganiro kirabwa kujya ari karakwirukana ati toka staki toka bikaca bituma ari cyo ibi bintu byacu rero turashobora kuyaga twimereye uko turi muri murabona kwa dusanga bijya vyaroriro nivyo bitumye ikiganiro kigenda urumva canke uko kungene ndiko ndagira aya ma movement ugasanga uronkeyemo cover ngo ndagukubisa ingumi kiganiro kiragiye canke ibi vya Sauda ko sanga ikiganiro kiragiye twere dutega imitego mu kiganiro mu nzira zose niyo mpamvu ukora introduction urondera burya bu principe abari guhera ko bugira bu motive umuntu kubiraba n'ahandi mani nta muntu numwe akwiye kumviriza introduction niki kiganiro urabona gihera kuri introduction kuri directement ngo oya ngo bigenze uko urondera manu du point rero ibi nimbato none je ndavuga ivya Sauda vyonyene mu kiganiro cyose nuko mvuga ati reka ntege ikiganiro ni cankira kugenda mu vya Sauda kigire muri ibi nahereyeko ni canka kugenda muri ibi kandi ivyo mutezwa kubimenya sigisabo ya Kore ndagushimire cyane bro asante sana asante sana hama ikibwirwa n'icumva icerekwa nikiona MC Ivan mutima wa Burundi behind camera ndi kumwe na Apax from Sabaut Media ariko kandi na CEO wa Ineza Studio ushobora kuronka amafoto meza mu mariage mu anniversaire ndetse mu manda zose zigiye zitandukanye ubifashijwemo na Apax Alaba kuva muri Ineza Studio MC Ivan mutima wa Burundi